kenye umeze neza AMEDE bande bako vibaya mbuga gusa AMEDE aheruka kugura imodoka attention imodoka za michoro zile AMEDE afsamera ijambuga iri guherera n'ibivumbi magurura amafaranga ko nani yaguze umuduga AMEDE uri wose na mayirufise wambuga na michoro yale wana umuduga ga hari abakinya ama filme bafise amahera AMEDE nani Kimoko ndo nani Chiza ule Chiza ule ni mtu ule n'umupapa afise yindi zindi business zindi numva none ule sa nje umuntu zanemera afise amahera muri filme umuntu zanemera afise amahera we ziba wambuga umuntu afise amahera muri filme sawa Abeli namwemera Chiza undo Kimoko namwemera AMEDE FAMBA franga bafanira vini AMEDE uri hose tuzohenza gukubita bizo kutiva una franga AMEDE ko na hera ndo na mahera afise AMEDE bafanira vine ba Abel we Manena vini franga ya wapi Ribat ndo nani Riva happy live Ivola kujitapa awe tapa urjabana Mutama Gerard akesi no mukubita n'abana biyiwe na bonus y'abademo biyiwe bane akesi n'abana biyiwe afise abana benshi acama na bonus y'abademo biyiwe bagera kuri bane bose abo baba kuri 10 no bakubita bien la figa oya turabe cameraman ngango ariko akamera bodi yawe uyo n'umubiri nyabako vise none akesi nitaye ngani vise mwebwe si murageze bamuzo muhanura akesi areke kumembura abe ndazosanga namudirise ngani mu magia maji piga gusa attention nuje mu vya bastar ngaha anya n'ingorane hari abastar bakora abana barabitugara banafise ikiro nkawe kwanza kubona uvise tara ya journalism barakumenyesha amakuru gakira na comedy kubera tara ya navyanse utani oblige me unataka wewe mboy sio wewe nataka sitabishaka uvise tara navyanse tara iwanje nimeamua ko journaliste ibindi c'est fini qui par le monta avec le travail journalisme ari kumenga sivyiwa au honye no mukiganiro wakina none tubive aza mu rugombo kwa mama noca namusanga ara mucumeta imbuga itagapfa uwo musanga gute mama wawe yamwakiriye nene mama yakira umuntu atazi rega mama kugira yakira umuntu arantelefona mbyere mwana wanje wateye inda kandi nuyu ngasha namuvugira mama uyo siwe mwirukane uriwe nzokubwira nuyo wundi wa mbere uvuze kubera uvuze ngo wateye inda kandi kuvuga ko nateye inda mpora ntera mada nico kintu cyazanye ngaho Bujumbura sasa FAMBA kwa hivi kwa sasa ubona intere iri muri journalisme na itandukanye ni iri muri tutarinde kwanza kuja kure intere ndoni akamaro kuko umgira ifaransa kubera iki warandiye Minerva mbabarira intere ndo bituga akamaro inyungu akanyungu kamafanya kanyungu inyungu muri ibi byo bumenyesha makuru na film umenyesha makuru pako franga filme amafaranga barakuronga amafaranga bama kukwezi mi hapa napiga la kukwezi visa kanoti kanje keze umaze kuronga amafaranga kuri hii nzu akakutira stoke mu nzu tayari yes bakunzi ba INYISHU meze hano kandi kuze John muvyara wayo ndabaramukije bivanye naho muri meze byemeze fresh ni Mr Twitter nko bisanzwe hama turi kumwe na Mr FAMBA cankwe Gasuguru mugabo w'ivyanwa birasokozwa ntibisokozwa FAMBA birasokozwa yego so bakunzi isuku bivise isuku isuku riri he ko rajyo mbona ngira kwanza happy new look happy new look thanks none ko ya Madrid kwanza baragurishije canke arataye navyo ndakwishura navyo ndakwishura kubera udashaka kubinyishura none si kibazo ambaje njewe ni njewe rero nyene ndakwishura nyene nda oya uranyishura kubera ko birakenewe naje ndabikeneye Madrid wayashize barabitse wowe ubika Madrid rero Madrid yabize ahaje ubushaka kwazo gufasha iki mu kindi gihe nejo ubona ndasubijeko Amadrede barayakwa ko bagasubizako rega je navuye manutse hirya yejo uzoduga nyene rega ahantu byanse uzoduga so uno ni Mr Twitter rero nkuko bisanzwe kuri microphone hamwe na FAMBA imbere ya kamera cameraman turi kumwe ni Bobo Vanti uno muze ubutusigaye twumvikana ntakiresha mushikanje rero karakamaraya cyane rero bakunzi ba INYISHU meze icatugarukanye FAMBA urazi yuko hari amakuru agenda avugwa ku vyinda wigeze gutera mukayihakana umukobwa we bageze kugeza kuri no mwanya ijyambwa vraiment ahigeze ijyambwa kaza ahigeze ndibaza buraca iraramwibarabara kuko ivyo nayikoreye izokwicuza imyaka yiwe yose ariko ijyanda urayemera aba yasi yiwanje hariko hari ivyo bamukoreye azokwicuza imyaka yiwe yose ujya mukobwa nta nuwonze
gusa aho iconze aho ari gusa ubarara mwibarabara yego gusa ndasi wanje no ujya mukobwa amaze kubona incuro imwe kuva mvuka umunsi yaje ngaho kuri ku biro ngo afise inda yiwanje aje kuvuga ko afise inda yiwawe sindamuzi vraiment gusa hariho video cyangwa ikiganiro nabonye kuri Waka Live TV nyene bashizeko baberekana avuye mu nzi wawe après cela nawe warasohotse uvuye mu nzu muri kumwe niki wote ubisigura ko ico kintu navyo nzi navyo nkeka bariko bararota jewe mva mu nzu yiwanje no mukobwa nambaye iboka navyo nzi ivyo nje ndafite ifoto ajyanye ku gitanda cy'iwawe cyanditse ko Famba Samba nye kuyinyeretse igitanda canje kiba cyanditse ko Famba Famba iyo foto iriho nye kuvyibinyeretse rero ahura hakanye ko tigeze ibyo bintu tigeze bimenya maze kubona rimwe kuva mvuka gusa ntiwarigeze kumva umukobwa bakundanye na Pipiro nje na Pipiro kwanza niduhuza bajya batipe ba Pipiro na Potesho izindi ambwana go duhuza rero ndashaka kumenya ivyabo ngo abakobwa bakundana n'ibiki n'ibiki ujya mukobwa nta mukobwa mwigeze gupingira basi yakundana na Pipiro oya aravyihakanye no kuri kwimana nje bajya pitopingana iki nta kintu nakimwe tigeze kupinga Famba uri umwana mubi aha urabihakanye yene ujya mukobwa nawe ahubwo mukanza kukubwira ko Pipiro na Potesho natabonze nabona ngo mubayobegwe ukibale ukiendelea kunikonshone ngo mubibagira ubunyene kandi urazi ko bafite n'amahera arenga miliyoni 5 mbega ico cyo amahera arenga miliyoni 5 ndabafitiye ba Pipiro na Potesho sijambuka ahubwo nzinyibutse baguhemje zibiri bagaca bakoresha zitatu naraziri amahera bamaye narari 2 million ugacuya bajya kandi na video ntayo mwakoze jusqu'à maintenant ivyo nivyo private use by'iwacu turaza kandi ibindi baza byaraheze ariko vyereka ayo mada niho nako natahura neza rega iyo nda yavuye kuri yahereye kuri ivyo nyene vy'amahera yahereye ku mafaranga icaza amafaranga yinjira mu nda avyarinda oya ayo mahera yavyaye imba mu nyuma mwaje gupingira umukobwa wa Pipiro kugeza kuri uno mwanya ukaba wahemutse umuteye inda ariko ukaba waramwihakanye iyo story nayo nzi vraiment iyo story ni love story uri kurahakana ama Pipiro Famba okay Famba tubwire basi mperuka kubona ujya mu mukobwa nyene ujya wateye inda agiye bamusanga ruguru aho ngo yagiye kwaka indaro ujya mukobwa nyene ntiwibaza yuko habizoshika akazosanga yaguye mu rugombo kwa mama wiwe wa Famba aza mu rugombo kwa mama noca namusanga yaramucometa imbuga itagapfa uwo musanga gute mama wawe yamwakiriye nene mama yakira umuntu atazi rega mama kugira yakira umuntu arantelefona amubwira mwana wanje wateye inda kandi nuyu ngasha namubwira mama uyo siwe mwirukane uriwe nzokubwira nuyu wundi wa mbere uvuze kubera uvuze ngo wateye inda kandi kuvuga ko nateye inda mpora ntera mada nico kintu cyazanye ngaho Bujumbura gutera mada abantu batakivyara umuntu wose azi ko atavyara azuze njye namuvyaza ndikivyaza ngumba giswi cinobera gifyondo gifire ku mavi igiswi cinobera musire bakubombi bombi les rois de la forêt l'homme qui a la dernière pas pelle de la nuit matiti nyoso ezandunda te kivyaza ngumba nako gasheko kivyaza ngumba yego Famba iyo ntwengo niyo ni téléchargement wagize kuya biro 2023 ya 2023 hama Famba Samba mu nyuma yaho ujya mukunzi wa Pipiro umuteye inda weza kuri no mwanya Pipiro ariko yirukangana na mushikawe uri kubibona gute ntuboyaza ko azogusubiriza mu nkoko cyangwa c'abarundi kije gipita ahubwo nzokivuna je kiza kimbwira ngo nakundana n'umudemu mibyo sibijuye byari gusa niho naho nabonye ngo ari kumwe n'umudemu n'umusista wanje agasista kandi nagakubise mava kukavuna amaboko n'ubu kari mu bitaro me piga shenze sister wawe gusa ni mwiza namubonye niza mwe naona unaanza unaanza bya mwiza ni mawe ya dunia no kuvuga ubwiza urumva sister wawe kweri namubonye mwiza ariko none Pipiro ntibibaza ko azohava gusubiriza mu nkoko cambu c'abarundi shinzi vraiment bije zabo sinzi bije zabo gusa uwo nzofata nzokubita ubasigaye kwita bofre azopime ndamukubita uri bofrere wa Pipiro sindi bofre wa Pipiro sindi bofre wa Pipiro
Urakanye ko tari bopre wa Pipiro kandi Pipiro ariko bon nagomba mvuge nawe ngo yabira mushika. Bakuvugana basiko matakupiga. Nagomba mvuge ngo yabira mushika. None nibitahuritse. Gufyonda nibihere nyene si uko nyene. Yarabikoze rero. Abizi. Akazobikora ngo ndamwica. Amatwa nsumira nuko mushikawe akunda Pipiro kurusha uko wowe uvyibaza. Sinzi. Imitima yabo kugeza nubu mushikawe yaranyemereye imbere ya kamera yuko hako yobura Pipiro yofuma aguhishano ugapfa. Ndakapiga. Ndakakubita. Bora kupatie sumu wewe ufe pale kumkosa Pipiro. Ndakapiga. Mwa makuru maye. Nenda kupiga mtu nyumbani. Kwe nuko yavuze mu sister wanjye. Yabivuze mu kiganiro. Sawa ndakakubita. Kama pigwa hapo. Ndakata makofa 5 atatu kacha karaba amasahane. Wose ni baba. No usanga yashize isumu mu njya zawe. Aho utakula nyumbani nje ndazimurisha. We muhira ntoro uja gufungura sometime. Sifungura muhira. Nje ndikirara. Miyo nyinshi. Wese tuli mimi kwanza nje simba muhira ndipangi. Ndabizi. None sometime ntoro ugenda nyene. Sometimes naingia nyumbani. Unaenda kudamia hata kidogo. Siwezi kula nyumbani. Nje sinijwe. Nje sanzi no muhira bateza sinoja. Kuna kama nakaga mwanaume kama miyo mufyonzi hivi. Oya sinoja muhira. None iryo shano azori guhera he? Nyekarishije mu muyaga. Famba Samba umukinyi wa komedi ariko aragira journalisme kuri no mwanya. Wabihisemo gute? Niki cyatumye uhitamwe journalisme ya pare ya komedi? Nuko nasanze komedi atamahera birimo no gutakaza umwanya. Ariko biravise 6. 6 dafisa bakanoti mu mfuko mani. Abakinyi ba filme barakenye urwego rukomeye. Gusa akrizere kama wako kwa kuchoresha uwe umukinyi wa filme mukabare muri gera shaka umutwenzi kwa umukinyi wa filme uzokora kwinje matike man ndeka bia kamoya wako vibaya warakenye uzohure n'abakinyi ba filme tureke n'abakinyi ba filme babandi abakinyi ba filme mu IHURIRO TV uri n'abahana utazi gutondora consommer wako vibaya banachoreshaga pigia simu mukinyi wa filme mu IHURIRO mu telefone ngo ndagusorore aheba no kunya. Par contre signifiki par contre gisigura kuvuga nibiki duhindukije par contre Sami Mr Sami aratunze umuryango wice muri film Sami yego yahoze ari mbanda wawe entre guillemets bosi we no mu diaspora bamechora Sami afsamera nyabikijambwa anafaranga gani ibe iko na salo kari kwake yaratunganije ibintu kandi akira film bamechoro Aru mu diaspora ari hanze ushobora kukungia $1,000. $1,000 hapa Burundi kubadilisha maisha kwa kiasi kidogo. $1,000 ushobora kuguhindura ubuzima nka 20%. $1,000. None ngo umuntu ari hanze mu diaspora ari hanze kukungira $1,000 cyangwa $2,000 ni ibintu byoroshye. Igihumbi n'amahera makeya cyane kuri yo. Amahera makeya. Saba Sami n'icyo nganje no mukinya filme none abinishinda. Nje ndazi kuntu tubaye tunachoreshaga. Nanje 80% abuza mbaye nabushize kubera imichoro. Yes. Diaspora ngona tu namba ya Canada, namba ya USA. Aho nyene sifama nakundu kinukina nahe ngayo diaspora nanje ni kuri America ku supporting ahubwo dukeneye support mzee unatufasha official management mzee unatufata mu supporting urabona ngo twe kugira turonke kamera byatugora kugira tuje muri location byatugora support zanyu yo nuko turabakora tubakunda enzo kuringira $100 $200 ndo tunaishi hivyo ni uongo ugachuba huko oye. Sasa Famba hongo sana tunapiga kama mikuki kuna huko na tupate la. Sasa Famba kwa sasa ubona intere iri muri journalisme na itandukanye ni iri muri tutarize kwanza kuja kure intere ndo nini akamaro kuko kumgira Faransa kubera iki warandiye Minerva mbabarira intere ndo bituga akamaro inyungu akanyungu kamafanya kanyungu inyungu muri ibi byo bumenyesha makuru na film umenyesha makuru pako franga filme amafaranga barakuronga amafaranga bama kukwezi mimi hapa napiga la kukwezi visa kanoti kanje keze umaze kuronga amafaranga kuri hinzu akakujira stoke mu nzu tayari nonenda kubaze Samba Famba urarota usubira muri comedy sha nukuri ijya ni impano yiwanje comedy ndimwo izokwaba n'umusi nzofa bazoyimpamba ariko kuri umwanya sinshaka kuyikora hari udukolabo amakolabo banashaka dukinane amadiri ndakora ako ngo nabishire mu ngufu cyane mutinya yuko izina ryawe warumaze kubaka muri ico gihe cyose ryo hava rikoroka iryo zina litagwa amahera n'izina nyabaki iryo zina litagufitiye akamaro izina ngo unapita pale famba mufuko ufise amafaranga igihumbi ugenda n'amaguru
Famba hakuna kamaro k'izina. Izina ni pale izina famba uri mu imodoka. Sawa ni mu imodoka bien. Apana izina muri vile utondera bisi. Izina uri mu bajaji ya 1500. Izina ngo ivyoko. Lakini par contre turavye famba ntagaze nabi no turavye no mu nyambaro. Kandi ikinyamakuru kijemwo vuba. Unajua maisha yangu twebwe amanyama tuyategwa n'agashambara nje nshobora kura inzara nkagura magazi yambaye ikabutura 35000 yambaye agapira ka 25000 ikirato cangaye nini pasafi pamba hejo mujuru no hasi yambaye 300000 apiko bien niko fo ndagora kingodo yanje peti ndabereke yuko ibintu byahitse namwe ingodo fise amafaranga 600 amajana 600 kamera iyi ni 500 yego iyi ni 100 francs iryo ni jana ushize kabiri ukwikiba 600 amajana 600 uramwe ngo ari vide nambaye ikabutura 35000 umupira wa 20000 n'ikirato kiri kuri mama iki nayikoze mu Kamenge nayikoze mbari 25000 ushize hamwe byose ni boka nambaye ibintu byose byogwa nka 100000 sawa samire ukiniona sitanipa heshima turakenya tunaela ko mungu nufise 600 ndo imiasi tunasema ngo tuko fo mukinywa cinema lakini hapa ni kwa fashionalism ukwezi kwezo ndo ndeye niko vizuri mu mfuko uzosanga filme barakenye AMEDE bande wako vibaya mbuga gusa AMEDE aheruka kugura imodoka attention imodoka za michoro zile AMEDE afsamera ijambuga iri guherera n'ibivumbi magurura amafaranga ko nani yaguze umuduga AMEDE uri wose na mahera ufise wambuga na michoro yale wana muduga ga hari abakinya ma filme bafise amahera AMEDE nani Kimoko ndo nani Chiza ule Chiza ule ni mtu ule ni papa afise zindi business zile numva ule sa njemo unzane mera afisa mera muri filme unzane mera afisa mera we ziba wambuga umuntu afisa mera muri filme sawa Abeli amwemera Chiza undo Kimoko amwemera AMEDE FAMBA franga bafanira vini AMEDE uri hose tuzowenza gukubita bicho kuchifa una franga AMEDE ko na hera ndo na mahera afisi AMEDE bafanira vine ba Abel we manena vine franga ya wapi ba Ribat ndo nani Riva happy Riva ula kujitapa awe utapa ujabana Mutama Gerard yo abo sasa ndo babono abana kitu aba Arvera bose urabona yo wale ba michoro kana badias Arvera siko na kibwana kiko lake na mpaka kimempa na gari none mamba ngai none ubona ko ubuzima muri filme ahubwo par contre muri filme bararira abana franga mu filme petinda kupiga reka kumwe speech ibintu nataura muri filme na mahera rimwe bakora michoro none aho ya twabiyeje vya dread aza kudurusha nyuma kwa dusubiza inyuma none fam cyangwe ndakubaza kugeza kuri no mwanya ko wahevye comedy ukaja kuba umumenyesha makuru amahera ko mbona office 6 mu ngodo para 600000 abitawuni 600 francs none ntubona ko uriko uratera subira hariya hakuna mwihuri hivi niko bien ama kuzamuchoresha amisi yari agufashe neza amisi na mahera afise yonchoresha uzamuchoresha amisi urabe ko yo gusubiza mwihuriro basi umusabe nyimba wo musabe kigongo usubire mwihuriro niwe ndafise contrat sinavuye ku ishari sikushanga na mtu navuye mu mahoro ebane na kabaya ugaca uyivamo ukaza gukora ubunyamaguru yani uca tuka mwihuriro wewe yani aho takama tuendele nyeka kesi areke kumemba ni muwashi makofi none akesi tuangalie na mwili akesi ona hapa nakugira akesi no mukubita n'abana biyiwe na bonus y'abademo biyiwe bane akesi n'abana biyiwe afisa abana benshi acama na bonus y'abademo biyiwe bagera kuri bane bose abo baba kuri 10 no bakubita bien apiga oya turabe cameraman gango ariko akamera body yawe uyo numubiri nyabako vise none akesi jo nitayirangani vise mwebwe simura murageze bamuzo muhanura akesi areke kumembura abe muzosanga namudiritse ngani mu magia maji piga ona dabu bosi wako none bosi araza ora akesi kumenga ateru icuma
unaona ule mwili wake sina huyu wako wanapigwagwa akisi no mutatagura makofi ubona uku bien ubwo mumere nkabaye yake ngomeze nk'urushinge ubwo mumere nkabaye yake yavuga ngo yokubita abantu baye yake yatubwiye ko azokubita na bunduki baye yake bunduki kwenda vile kuri bunduki geni yo mwili mavi hakina kitu bunduki kija gusugira gutereza ukuboko kumwe yo bunduki namna kitu bunduki Famba Samba wewe kuri ivyo vya filme ndumva yuko utarota usubirayo gusa hariho abandi nzoza nkora makolabo none wumva kuri kuragenda rega nuko nyene singene ubustari nkuko wavuye kwa Mohamed ukaza mu ihuriro ubustari bwo mu Burundi umusitari utamafara abastari barakenye imana gusa attention ntuje mu vya bastari ngaha anya n'ingorane hari abastari bakora bana banabitugara banafise ikiro nka wowe kwanza kubona ufise tara ya journalism barakumenyesha makuru gakira na comedy kubera ari tara ya vyanse utani oblige me unataka wewe mboy sio wewe nataka sitabishaka ufise tara na vyanse tara iwanje nimeamua ko journaliste ibindi c'est fini qui par le monta avec le travail journalisme ari kumenga sivyo au honye no mu kiganiro akina none tubive kwa kazi watombo muri filime na mahera birimwe kwa kazi watombo mwebwe abafana rero muranezerwa abafana muranezerwa ngo Famba ebane ndakufyonda ibihera muri filime mukiyona no murafurahi n'abafamiye yiwa mwica muri salo nkiye filime mukanezerwa akapeti kazi gukina niko ino ndiko ndarira mwe mukanezerwa niko muri YouTube nto bazo tubaha views mbona zinenda kwa views uraza amafaranga tuwa muri YouTube ajya abagore n'ababosi bacu none we ntiwahembwa muri huriro narahembwa ariko narahembwa narakora nkahembwa ariko usanga amafaranga mehembwa sumbwa n'amafaranga abagore babo n'ababosi bacu none ntiwarufise kontra sindo bana bitoka game sasa we ntibaza ko kontra gukurikirana buje bapima nkurikirana apana vana kontra ukuntu uvuga nuku mvuyeyo bafite mirimo yo kurikirana je kontra sintiage mwisha bankurikirana impige ya minsi na bibi yake umukubitira namakubite amisi uraze amisi no mukubita mezo ndiko na mwitabi ukubita amisi jambo nico gituma banavuyeyo kweri ujya kubera ya naguma yari gusanga yakwishe Famba Samba ikibazo ca nyuma wowe uri umuntu aguma atanga makuru ku vy'abastar kandi tugerageje kubiraba uranabatuka none sikure none ngo nabeshe ni kubera iki utuka abastar wewe matera nkutapaka huko nakunyeshe tutumbaga huko nacho apana none urazi ikintu kiringa mu Burundi turafise ikintu cyamenyesha abakuru cyangwa presenter cyangwa ba promoter gutinya aramakuru batinya gushira ku mugaragaro kandi abafana baba bakeneye kuyamenya none wati zo kwamuka umuziki w'u Burundi ugasanga ari umustar yaraye hanze yaborewe mugatinya gushira amakuru ku mugaragaro njewe nkora bijya kubera ndashaka abafana bamenye abastari babayeho gute batubeshike nka Sadbi kubakora ntaco bitwara Sadbi barakora ariko insolite ziwe lazima ziweke hapa ni byinshi akora bitanezeza lazima tubiweke wazi akaba ari vyufatira kubera ko atavyiza nje byiza nabivuga ubivuga urabona nyimba amakuru yawe afise 100% ufata nka 20% y'ivyiza ariko byinshi bikaba bibi ja kumfunga kanifunge mumbo genduka ja kumfunga ndavuga ibi ukora ukiona nguvu nje tupigana wewe kandi rero urabizi ikiganiro canje Famba reka dukoze ikiganiro Famba acha tumaze kipindi Famba ndumiwe